mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Rwaruka, musore nkumi, nshuti mugenzi, nawe washimye gutaramana natwe kuri uno mugoroba, ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Nagomba gukengurukira cyane wewe umaze igihe ukurikirana ico kiganiro ndetse ukanatubwira ingene kigufasha canke ico wifuza. No munsi nagomba nkengurukire abadusavye kubasubiriramwo ibiganiro bimwe bimwe, ndetse nce ndanabamenyesha yuko abasavye ko tubasubiriramwo ikiganiro c'umukozi w'Imana Yohani ndiho kubwayo wo ku Buterere baca baba hafi. Nagomba rero ntangure mpekaze wewe washimye guteramana natwe, hanyuma nce mpekaze umukozi w'Imana Yohani ndiho kubwayo abaramutse, hanyuma duhave tuduga kwijambo. Amahoro neza mukozi w'Imana. Mwiriwe Nsabimbona. Jewe nitwa ndiho kubwayo Jean, nkaba nsanzwe ndi umukozi w'Imana. Imana yaranteye iteka irantoranya kugira ndayikorere, ariko vyaciye kure. Jewe mvuye ahantu muri komine Buterere, muri quartier Kiyange, niho ntuye n'umuryango wanje. Nkaba sanzwe ndi umwigisha mu mashure y'imyuga ayo bita CFP Don Bosco Buterere, ni centre de formation professionnelle yo mu Buterere. Niho nkorera kandi niho mbaye. Nkaba rero ndi umukozi w'Imana mu ishengero ryo kumutakura. Murakoze. Murakoze namwe. None ko mbona mwazindutse hano, mwagize intumbero yihe canke mwahamagawe niki? Jewe maze kumva ikiganiro Yesu n'inyishu, niyumviriye ko nanje mfise ico noterera kugira ngo abizera Imana n'abatarayirondera cyangwa ngo bayimenye bahereko bumve uko Imana yandondeye, bumve aho naciye, bumve nabo ko bokomezwa cyangwa nabo bakarondera Imana nk'uko nanje nashoboye kuyirondera. Ego nivyo muca mutubwira ingene mwabayeho, ingene mwarondeye Imana, n'ingene muhamagarira abandi kuyirondera, ariko turabanza ducishemwo akaririmbo. Maze nayi Burundi
turakengurikiye cyane abaririmbyi kuri iyo ndirimbo yabo nziza. Umwami wacu Yesu Kristo nabahezagire. Nawe mugenzi washimye guteramana natwe turagukengurukiye. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagirane natwe kuri uno mugoroba. Nk'uko rero uhejeje kubyumva, dufise umukozi w'Imana niho kubwayo Yohani, niwe aje kutubwira ingene Yesu yamubereye inyishu, kandi yavuze ati ikiganiro cyanyu nari maze kucumviriza. Mbega mukozi w'Imana, icyo kiganiro cyumvirije hari icyo coba cyaragufashije? Ego cyane, iki kiganiro gicako abantu batandukanye batumenyesha ingene Yesu yabarondeye, ingene bamwakiriye, ibyahindutse mu bugingo bwabo. Biratera intege abakristo benshi, kandi nagiye ndacumvirije kiramfasha, kuko naho umuntu aba ari umukozi w'Imana ntawushika, aguma yiga. Rero iki kiganiro kirafashije abarundi kumenya ingene Imana ikora, kumenya ingene umuntu ashobora kuva mu buzima bwa kera akava mu mwiza akaja mu muco, akava mu bwami kwa Satani akaja mu bwami bw'Imana. kandi aho hari imigisha myinshi, naje narayibonye ndayigenderamwo. Imana ibaha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha, warayibonye uyigenderamwo, ni naco cakuzanye kugira ngo ubwire abandi ingene wayibonye n'ingene ugendera muri iyo migisha. Mugabo uvuze uti narayibonye, hariho igihe bishoboka yuko wari ubayeho utayizi, utazi uwo Yesu Kristo. Ico gihe byari vyifashe gute? Ico gihe jewe nakuriye muri komine Kamenge, nkura ndi umwana yugurutse nk'abandi. Uraza umwana akiri muto agenda anezerewe kandi arashagwa. Hari ishengero ryari hafi yaho twaba, nkumva indirimbo z'abaporoti, nkumva ziranezereye. Mugabo izo ndirimbo numva bariko bararirimba, amajwi akankora ku mutima, ngaca ngenda nkaja muri bo, ntibanyirukana. Nkumviriza izo ndirimbo nkazisubiramo ko barategura, nyene ndi umwana nkurira muri zo, mfata nti n'ivy'abaporoti. Ariko maze kugira mu mwaka wa 6 higeze kubaho umuvyura ahantu, haba umuntu w'umukozi w'Imana asaba abantu ko buri mugoroba buza baja hamwe bagasenga. Aho hantu rero nagiye kuhasengera buri mugoroba, ncampura n'Imana, numva umutima unyagirije ibicumuro, numva ndigaye, numva ndiyanse, ndasaba imbabazi Imana, banshira ku biganza, numva muri jewe ndahindutse, umunezero uradutse, numva ndahindutse, mbaye umuntu mushasha. Guhera uwo munsi narumvise ko ntakiri wa wundi, bisigura ko muhemu yere yaciye atangura kungenderera. Ariko maze kuja mu mashure yisumbuye, ntoye concours national, aho nagiye kuri ETM Gihanga, nukuri nta muntu yitwa umukizwa yari ahari ico gihe, hari muri 84. Ico gihe rero nshikira muri abo bana, muri bimwe bita ngo kunyuzugwa. Urumva je naranyuzugwa kuko niyo nari ngishika kuri iryo shuri. Nta muntu yavuga Yesu cyangwa avuga ubutumwa bwiza kuri iryo shuri namenye. Ngerageza rero kwihisha, ngerageza kumera nk'ukumenga ivy'ubukristo ntavyo nzi. Mugabo Imana mu mutima wanje ntiyari yahoze. Ico gihe rero kugira Imana inyigarukaneko byaciye ahantu. Naragwaye malaria, nja muri hopitali Igihanga, bampa chambre privé ngwariramo. Hanyuma abanyeshuri nibo bangwaza bakongera bakangemurira. Ico gihe ndamarakire ya malaria, ndumva nyene ko nakize. Umunyeshuri twari kumwe, iyo bija hose nawe ngira yabaye intumwa y'umudayimoni, ambwira terega Jean we wakize. Ati mugabo kugira ukire neza urakeneye umukobwa. N'umukobwa niwe wo muronga. Nawe ati ariho ngaha, ngira ndamukuzanire. Ahari nka 12 z'umugoroba, urumva bwari ko buragoroba. Nzamo naramuzanye, yari umukobwa gwaje umuntu ngaho muri ivyo bitaro, amuzanye asanga ku buriri. Erega mpava ngayika, sinibutse ko ndi umukristo, ntangura gukina. Mu nyuma hamwe tugira dushike ku gukora ivyaha, nza numva urushi runkubise mu mutima, mu bugingo nshura umwiza, ndabura amahoro, nca ndakoma induru, ngira ngo ikigo cose c'ababikira caciye gikangukira rimwe ati ivyo bintu bibaye nibiki. Nakoma induru mvuga nti atsamatara. Baca barashikuka abantu, wa mukobwa yakenyeye impuzu yiruka. Ariko ndashima Imana ko ntari bwakora ivyaha. Mugabo ku Mana ko naye namaze kubigabiriza, naye namaze kuvyishiramwo, naho ntari bwabikore, ku Mana cari igicumuro. Urumva ko nahanywe, narakubiswe, ndacura umwiza mu bugingo, umutima urata ikibanza, ndabura amahoro ijoro ryose, burinda bunkerako ndiko ndaraba inyenyeri n'ukwezi. Mu gatondo nazindutse nzinga utwanje niruka,
mvuga ni noneho ndagwa ngaha sinasezeye no gusezera ariko warangwaje yavuze ngo uyo muhungu ategerezwa kuba yari umukizwa muraraba neza abakizwa boba badakomera ariko jewe narinzi ko nari nakiriye mpwemu yera none nariko ndakinisha icaha kizira naciye nja ku mukozi w'Imana ndatura hanyuma umutima usubira mu kibanza mba mahoro nagira nkubwire muntu w'Imana ko kuva uwo munsi umukobwa ndamubonye namwita mushikanje umugore ndamubonye namwita mama. Imana iguhezagiye. Mbega nyene tukiraho muri ivyo vyakubaye ko witegereje uko kuba wari wagiye wamaze kuhindukirira izina rya Yesu ugashika mw'ishure ugatinya kuvuga ubwo gutinya kuvuga izina rya Yesu kandi wararimenye sivyo vyoba vyarazanye izo ngaruka zose? Ego cane iyo nza kuryatura kumbure nari guhamwa canke bakantwenga canke bakamfata nk'akajuju mugabo sinari kuja mu vyaha kuko uko kurinduka no gushingira intahe Yesu vyari gutuma Imana indungikira abamarayika dukorana kumbure nari kurobana benshi. Mu nyuma rero aho mpindukirira Imana no kubwira ko kwishuri y'igihanga kuri ETM ni jewe n'uwitwa Barenga yabo Ferdinand twatangujeho groupe biblique uno munsi irakomeye ndibaza ko birimwo abana barenga 100 n'abandi ku buryo basenga kandi bakomeye mu Mana. Kumbure no hanura uwo wese yoshika ahantu afise Imana mu mutima ntazareke kwatura izina rya Yesu ntazareke kubwira abandi ko muri Yesu ibintu bihinduka ku Imana ikomeye ku Imana iriho ku bwami bwayo butabakure hamwe abantu bo kwihana ivyaha hamwe abantu bo kwizera Yesu ko Imana yobahindura kandi kagirira neza aho babaye. Ndavye uwo muhungu mugenzawe ho muri ico gihe yarakugwaje hariho impanuro yaguhaye zari zigira zigusuke mu marushwa yo gusubira mu vyaha. Ubwira iki abantu bitirirwa izina rya Yesu canke n'abandi bantu bose bofata gute impanuro bahabwa n'abagenzi babo? Mu vy'ukuri ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukifatanye n'abatizera. Impanuro z'uwo muntu abatizeye z'uwo muntu atashishikaye kubaha Imana no kwitandukanya n'ivyaha nukuri izo mpanuro umukristo yozifata n'amakenga akitonda akaraba ati none izi mpanuro zirajanye n'ivy'Imana ishaka akamuhakanira hakiri kare. Urumva nagize isoni ndabigira ibitebu gufyina rero waramenye Imana ugatebura bikujana ahantu hagoye. Ndasavye abizera bose impanuro zizova ku bantu batizeye Imana baze bitonde barabe ko zihuje n'ubugombe bw'Imana babihakane kare na kare. N'ijambo ry'Imana riravuga yuko kubana n'ababi vyonona ingeso nziza, ariko unitegereje nkumviriza ukuntu watabawe ntukore ico caha naho wari wakigambiriye kandi hariho n'uwiteguye ko mugikorana, wewe uravye vyakiye bigushikira. Ubwizigirwa bw'Imana wabubonye gute? Nasanze Imana idasanzwe, nasanze uw'Imana ihaye mpwemu yera itamuheba. Nukuri muntu unyumva waronse mpwemu yera mu mutima wawe, umenye ko Imana muri kumwe, umenye ko Imana igukurikirana, umenye ko iguha abamarayika, umenye ko igufise ku mugambi, ntizoguta ntizoguheba, niwatakamba izokwitaba, igukure mu marushwa igushire hejuru, nawe uzuyiha icubahiro. Nukuri Imana ntiheba umuntu yazinutswe isi akihana ivyaha akabona ko atakindi akeneye atari Imana, nukuvuga uwo muntu abacitse inshuti y'Imana. Imana nayo imaze kukuvyara ubwa kabiri ikaguha mpwemu yera, nukuri uburi umwana wayo ntiguheba, naho woca mu bikomeye iguma irondera inzira zose zo kukugarukana. Murakoze. N'ijambo ryayo riravuga yuko naho twebwe tutoba bizigirwa, yoyo Yesu Kristo yamara umwizigirwa imisi yose, kandi ngo we ntashobora guhindagurika nk'abana b'abantu.
wavuze yuko uhejeje kwihana icyaha cyari kiguteye muri icyo gihe wagize akanyamuneza mbere uti naciye namamaza ubutumwa bwiza no mu ishure aho narindi. Ubona hari inyungu izihe mu kwamamaza Kristo? Mu by'ukuri imbere yuko nishura ico kibazo mumbajije nagoma manze mvuge ko bitaciye vyoroha. Maze kugaruka ku ishure nashitse nsanga hariho umwuka utameze neza. Urumva ivyo kunyuzura vyarahavuye. Noneho hacatangura kuza ibintu vy'ugwikekane rufatiye ku macakubiri y'amoko. Abana batangura kudondana amoko. Ico gihe jewe undavye ku ishusho ntiwontoye ko ndi umuhutu. Nakundanye rero n'abo bana bemera ko ari abatutsi batanzi ukondi. Mugabo ngarutse ku ishuri byarashitse ko habonekamo umwe amvuga ukondi, avuga ko data atari uwo biyumvira. Urazi mu Burundi ko umuntu atora ubwoko bwase. Hanyuma rero ngira uruhamo, abo twigana turankana, uwo twahora tuyaga nkabona aranshibura, uwahora mpagasabune nkabona aranyikuye, uwo twaryama hamwe nkabona ibintu birahindutse. Naja gukina umupira bategegwayo, natera inkuru bati nta jambo ufise, ndaburiyonja ndaburiyomva. Ibaye intambara igira kabiri ngiye kugwana. Maze kubona bibaye uko ndiheba. Mugabo nari narigeze kumva amatwi ansumira ko higeze kuba intambara ifatiye ku moko mu Burundi mu 1972. Ndumva ko abantu bahonye, kandi narumva ko bahona bazira gusa ko umuntu yitwa umuhutu akabizira, ko umuntu yitwa umututsi akabizira. Rero izo ndyane kumbura ubu ntaco no bivugako, ariko ico nzi gusa nuko ni indyane zibabaje. Kubona umuntu azira izuru, kubona umuntu azira uburebure, kubona umuntu azira ivyiyumviro kumbura adahuje n'abandi, burya ako karengayo nikagira uko kangana. Je ndavuga nti nta zuru ricumura, nta gihagararo gicumura. Ndavuga nti nta bwoko bucumura. Hacumura ivyiyumviro bibi, ivyiyumviro bisambura, ivyiyumviro bitubaka, ivyiyumviro vy'ubunebwe, ivyiyumviro vyo gushaka kwambura abandi, kunyaga abandi, kuburagiza abandi, kubabuza ko bokwisununura. Ivyo vyiyumviro ni bibi koko, nta muntu yobishigikira. Mugo ngenda kubwire muntu w'Imana kuba nagize iryo shusho ryo gusa n'abatutsi kandi ntariwe byaranteye ingora naho nagiye nca hose. Nubu ndacafise ngira ngo udukomere, ariko Yesu yaransomoye. Urumva kuno munsi mvuga nshize amanga nti bantu mu nyumva, Barundi, banyamahanga, nta ruko barucumura, nta zuru ricumura, nta gihagararo gicumura. Nyabuna ivyo umuntu avuga bisambura bitubaka abandi, bitabashigikira ngo babeho neza, nivyo bicumuro. Enda rero umuntu nakurikirana kuco yakoze kibi, areke gukurikiranwa kubera igihagararo ciwe, kubera urukoba rwiwe, kubera amamo yiwe. Ese Imana yompa Abarundi bagakira kuri ico kintu, kuko twoca dutera imbere. Izuru ryawe ntiryonkanga, ryaguka risongora, naco ryongira. Noraba ivyiyumviro vyawe, nkaraba imvugo zawe, nkaraba ibikorwa vyawe, nkaraba umutima wawe, kuko burya ivyo nivyo bizima, ivyo nivyo bikiza. Ibisigaye ubwoko ni kimwe, intara ni kindi, urukoba ni kindi, ariko ivyo umuntu akora n'ivyo avuga nivyo bimuhagarika bikamugira umuntu mu bandi. Ndasavye Abarundi banyumva bamfashe turengana aho hantu, kuko narababaye. Narageze aho nifuza kwibera nk'akanyoni mu kirere, narageze aho nifuza gufuma nibera nk'igiti, ko nta giti kizira ko ari umutarabanyi canke ari igiti c'ubusoro. Ibiti kimwe cyose aho kiri kihaba amahoro, ariko twebwe turahigana. Umuntu ukamuhiga kuko afise irisongoye, ukamuhiga kuko afise iryagutse, ariko nibaza ko hatari ikibazo kiri. Ikibazo kiri ku vyaha, ikibazo kiri ku vyiyumviro bibi, ikibazo kiri ku mvugo mbi, ikibazo kiri ku bugunge, ikibazo kiri ku mugwanizi. Murakoze cyane. Hanyuma rero uwo mugwanizi urumva aca mu nzira nyinshi, arashobora guca mu macakubiri, arashobora guca muri ubwo busambanyi Satani yagira gusukemwo, ariko Imana ikagutabara. Mbega Yesu aratanga inyishu no mu macakubiri? Mugenzi wanje nigitangaza. Jewe mere nk'ubandanya gatoyi mvuge yuko ico gihe ugo gwango gwahaguruka, naja kurya ku meza ngasanga abo tudahujije ubwoko bamfashe nabi, ngiye ntariye. Nagenda mu rubuga rw'umukino, abo tudahujije ubwoko bamfashe nabi, ngiye ntakinye. Natera inkuru mu bandi nkuko nahora, nari umwana kerebutse, nari umwana atera inkuru bose bagatwenga, nari nugurukiye bose abahutunga batutsi. Nari umwana koko nkuko bavuga bati w'igicangi, nukuri nakira bose nugurukira bose.
umugo maze kubona ko nugariwe hose nanje umwiza waranteye ndaje imbere y'Imana ndarira ndavuga mbega Mana waremeye abantu munsi y'izuba kuryana kubana nabi kubuzanya ubuhemu erega no mwijoro sinaryama naranda hekenye imisani nibaza ko tugiye gupfa tugiye guhona kuko turiko dupfa ivyo bintu nanje ntumva ko sinumva ko umuntu yozira ko ari umuhutu gusa jewe mbere naravuga ni ko mvise irisongoye nategeza kuja muri bo nkidegemvya ariko siko vyabaye urumva rero narababaye cyane nsumvya mbere n'umuhutu aboneka kuzuru canke ku gihagararo ico gihe rero narasiguje Imana ico gihe mwijoro nararyamye ndarota mbona twinjiye mu rusengero rw'igihanga aho patiri yariko aradusigura ijambo ry'Imana nkaba ndi kumwe kumbavu no kuzindi n'abanyeshuri bari bampanze nibampa agahemo naravuga ngo ziba naja mu kibuga ngo naveyo ngo atavuye ndusubira gukina mbona turicaranye mugo patiri mu buryo yadusigurira sinabona ko abona ingorane mfise sinabona ko afise amagorwa mfise nabona asigura aduhibongoreza numva mu mutima ndababaye ko na patiri atamenya amagorwa abanyeshuri bo kwishuri kuri eteme igihanga barimo ngo abahanure abigisha ibijanye n'umubano twari tubanye nabi cane ndababara mu nyuma rero niho numva ubutumwa buciye ku mwana twigana yitwa barenga yabo Ferdina ndamubaza mbe Ferdina wewe ko mbona urengana kuri zinjyane ziri ngaha kwishuri ukiga kandi ukaronka amanota meza ko mbona bagutuka mugabo gatwenga ntubasubize wewe izo nguvu zikurahe je baranduka ngashavura nkabakubita ngeze aho banyita umusazi diregiteri w'ishuri yambwiye ati utazanye ugwete go kwa Rojanti gwemeza yuko yakuvuye wakize mu mutwe nitwemera ko bandanye kubita abana kw'ishuri urumva ko narengerwa n'ishavu ariko mu nyuma rero maze kuja mu gikorane aho Ferdinand barenga yabo yandangiye ahantu bita ku mudubugu nukuri nasanze Imana ikomeye mbonye abantu bari bahari harimwe abahutu harimwe abatutsi uwavuze ubutumwa bose bakitabira ngo amen nterega ijuru riri ngaha nterega ubwami bw'Imana ntiburi kure nca mperaho numva umutima urugurutse numva ndabohotse wamenga ivyo naye nikoreye byose vy'amaganya ico gihe cose ni ikintu kije kirabiteruye kibinkuyeko nsubirana umunezero n'amahoro natashe nsimba ntazira ngwa munda nabo twahora dushwana guhera uwo munsi mba muzima ariko abo twigana ntibemeye ko nakize uwo mugero w'amacakuri wanyegeye ko nari nabaye gusumvya abandi gutyo ndakara gusumvya abandi mu kugwanya abo bitwa ko tudahujije ubwoko ariko Imana yari yamaze kumbohora na bugingo bwa none narabohotse Imana ishimwe INYISHU YESU INYISHU Imana nihabwe icubahiro bwa bundi rero Yesu ni inyishu mu bibazo by'umuntu uwo ari we wese kandi mu bibazo byose arashobora guseruka nk'umutabazi injyane z'amoko canke amacakubiri yandi n'ijambo ry'Imana riravuga yuko amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba kandi iyo bavuze umusaraba bavuze Yesu none ucira gace abantu akahe na cyane cyane abitirirwa izina rya Yesu bakigendera mu macakubiri ayariyo yose mu by'ukuri ndemera ntakekeranya ko iyo umuntu yahuye n'Imana akicuza ku bicumuro vyiwe akabona ko isi itakimubereye akumva ko ashaka iyindi si akumva ko ashaka ikindi gihugu kiruta icarimwo kuba ciza ndazi neza ko impwemu yakira ari impwemu irengeye amacakubiri y'amoko kuko mpwemu w'Imana niwe yaremye abantu bose ibikoko vyose ibiti vyose agataka kose kandi ivyo byose bisa amabara atandukanye hari ivu ritukura hari igirabura hari impene hari intama hari gereveriyo hari umukaratusi hari abazungu hari abirabure hari abagufi hari abarebare hari abasongoye amazuru hari abayagutse hari abutwiso duto hari abaso manini sinzi mvuge ngo iki nodonda ngacoka n'ifi mu kiyaga nizisa iyo rero umuntu amaze kwakira iyo mpwemu y'Imana erega iyo mpwemu y'Imana ikirengera bya bindi byose ntabagitona ku muntu ubwoko ahubwo atona ku muntu ikiri muri we icavuga icakora umubano wiwe nica abantu bamenye Imana bategerezwa guhagararako kuko nakubesha ubwami bw'Imana bwimirije ubwami bw'Imana buri hafi canke butwegereye ku rutuko twabiziga ntibuzoza buhagaze ku bwoko canke ku rukoba buzoza buhagaze ku muntu yatandukanye n'icaha akaba ingoma y'Imana aho gusa niho hazotuma ubwami bw'Imana bwubakwa kandi bugahesha Imana icubahiro umukristo akigendera muri ivyo abakiri muri kameremere kuko Paulo yavuze ngo
mu Bigaratiya igice cya 5 uribuka ko yavuze ibya kameremere akavuga n'ibya mpwemu yera. Rero mu bya kameremere hariho ngo kwica ibice. Iyo umaze kuba mu ishengero ugatangura gutona abantu mu moko, nukuri nta bwami bw'Imana ubuzi kandi nta nubwo uzobona, kuko buzoza butaje nk'uko umuntu abyifuza, nk'uko umuntu abishaka. Imana irarengeye ivyo, nawe birengere, ubumwe mu bazoraga ubwami bw'Imana. Murakoze. Ubumwe mugenzi mu bazoragwa ubwami bw'Imana, kandi ubwami bw'Imana uwo Yesu Kristo nyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese yavuze ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo, nawe ushobora gushika kuri data ntamujanye. Hamwe wowe ugomba kuzoshika mu bwami bwo mwijuru, waba uri mu ishengeriri canke ririya wiyitirira izina rya Yesu, nta bundi buruhukiro, nta yandi mayira ushobora kuronka kiretse kwemera ko Yesu aba umwami n'umukiza wawe, kandi uwo aca gukuramwo amacakubiri yose yo ku mpande izo arizo zose, uko ijambo ryiwe rivuga ngo muri we ntihaba hakiriho umuyuda canke umugiriki, ntihaba hakiriho umuhutu canke umututsi, ntihaba hakiriho umugore cyangwa umugabo, ariko ngo bose ni umwe muri Kristo Yesu. Birashoboka rero mugenzi yuko wowe ukigendera mu macakubiri y'uburyo butandukanye, kikaba ikibazo kiguhanze no gusinzira bikanka kusinzira. Yesu yiteguye kuguhitira. Mbega niko mubivuga gayoha? Ego cyane. Birashoboka nawe mugenzi yuko ba ufise ico kibazo c'amacakubiri avuye ku gukora ibyaha bitandukanye, kuko no muri kino gihe hari abo twumva ngo bapfa imigambwe, abandi bagapfa ivyiyumviro badasangiye, ariko Yesu turumvise yuko ari nyishu no muri ivyo bibazo navyo. Si ivyo gusa, yishura ibibazo bitandukanye wowe ufise, hamwe woba wemeye kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe, yo gutunganiriza nawe ukagira amahoro. Ubikunze rero kuri uno mugoroba nofatanya nawe gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, ndakweretse uyu musavyi wawe yicishije bugufi agomba kukwakira ngo umubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, hanyuma wishure ibibazo vyiwe bimuhanze. Numutabare, umukureko urubanza rwo gupfa, umushire mu bana bawe. Ndabisavye mu izina ryawe ryera. Amen. Ikiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba kigarukiye ngaha. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ufise intaho ugomba gushinga, utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke uturunyikira ubutumwa bwanditswe kuri telefone ngendanwa 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako. Mu masaha y'akazi ushobora gutelefona kuri 22 24 26 57 cyangwa ukatugendera aho dusanzwe dukorera, tukaba tuguhaye kaze. Tukwikibanure tukwifuriza umugoroba mwiza, tugutumira kuzobana natwe ku w'Imana uza nk'aho twatanguriye. Umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza, akubera inyishu mu bibazo byawe byose, naho ubutaha. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posti 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.